amwe makuru no vuga ariko arasirikira ariko aravugwa cyane benshi baragerageza kuvuga ati Dodo Dodo yoba yarahari ariko icyambere cyo ngira mvuge ORNELLA na ABEL aho benshi bariko baragerageza kuvuga yuko bari mu rukundo ndetse na sometimes biba biraba ndetse ko bari n'ivyabaye nyene bijya nyene Dodo hari nyene kubera ko mwabari ko bashutinga film naho kabuhari ugasanga nyene harabaye ivyahari ya nyene nkatabavyiteze nyene ugasanga nyene vyabaye vya vrai ayo makuru yaduha ko na stati zimwe zimaze iminsi zitwereka byinshi bitandukanye usanga ayo makuru je tayo fisi kuba urabona kujya kuntu umuntu ashobora gukina aryamanye n'umugore mu gitanda tuba tubona nyene ko atari ivyo kubera ko bariko baratwigisha Dodo yari ahari bariko barabikora ABEL na ORNELLA na matwa dusumira ariko dushaka bariko bakora iki bijya nyene ibi n'umuntu yari mu gitanda n'umwigeme bariko barakina hajya guza biroza zimeze gute umusore yumva nyene yo kumva abari mwinshi canke abayonze umuntu wese agira goze wewe Dodo bakunda kuvuga ngo ikayirabura muryosha amata none wo kutirabura nta mata uryosha si Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mugagera murazi ko tubakunda cyane Star Boy DNG Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Mr Love in Town Mr Ububeshi Mr Lift je nibigana bica kuri Star TV all day from Burundi Bujumbura East Africa ndetse na Africa yose ndetse no ku isi yose tuba tuhari right now turi kwa DODO Fashion Gateka Films all the way from Burundi East Africa ahantu haca amafilime ameze neza cyane gose yakoze filime zitandukanye kuki biba ni filime iri kwirandika amateka atandukanye ni filime iri kwirarabwa cyane nimba utarayiraba wasimbiye kuri Gateka Films ukaraba iyo filime kuki biba kuno munsi dufise iyindi filime handitse ko full movie bega ivuga ibiki turaza kumenya byinshi bitandukanye right now namubaza ni mugani bwa Star TV turi kumwe abakunzi ba Star TV mbona gute babona ukuntu asa abantu mena abo usanga bigoye baciye mu muji abantu bose turabara Dodo sava sawa uzavutera mbutse yaje mu barabara kubera tumenyereye ko mu barabara abambutse yaje imodoka ariko dudaciye mu barabara numva ngo arabambutse yaje nyinshi cyane duza mikro kugira nyene tukumve uti nambutse yaje utera nambutse yaje ntarapfe ufise inzobe nyinshi none ni jeje nyene fise inzobe umeze neza ariko Dodo idashime Imana urakomeye yego ndashaka dukore ikiganiro nyene kiryoshye kiri fani nyene Dodo nka Dodo Fashion yambika abantu bakabega cyane ibintu bigasa neza cyane warumbuye wasi nishima ahubwo nusigaye unyishima sigaye ubwaragose cyane wanteye ubwishime nk'abafana mwe asigaye agaruye umuntu oya je singara ameze neza tubanye neza Dodo utamvugira nabi ariko usigaye usa neza kaza kwira muri commentaire ko jeje nyene nabivuze urazi ko batajya umuntu oya nibajya umuntu abafarani cyo ndabakundira urumva uko zikosa ararivuganye nakadudura tuca tubita bandari dudure twe batwita ndayizeye kugira ubita amazina nyene kujya kuntu bavuga ati izina niryo muntu tuca tubita bandari dudure kubera ko ntibatinya kuvuga Dodo kuva hatanguriye gukina amafilm baga fresher ngo ni kenshi Okay, right now reka turamutsa abakozi wa Star TV twatanguye kuyaga twatanguye ikiganiro ariko sinovuga ko ari amategeko bo mu mibereho y'u Burundi aho ugeze uraramukanya ukaramutsa ati bimeze gute mwari munkumbuye bimeze gute nta kantu mwoma taramukije abakunzi banje n'abakunzi banda baramutse cyenda musaba abakunzi banje ramutsa bose naco cyane abakunzi ba Star TV bariko baragukurikirana ndaramukije abakunzi ba Star TV ndaramukije n'abakunzi banje nibaza ko abakunzi biwe ari bo banje kuko benshi hari igihe usanga tubahurira ndamaze kubibona rero ndabaramukije mwese nari ndabakumbuye nari nkumbuye no gukorana ikiganiro nawe nanje nari ndagukumbuye cyane ndi Kigali naguma niyumvira Dodo ndiko ndabona aba mama abigeme bakina filime Kigali acha mbona Dodo sinatundufise umumama mwiza kuki bibagashira tentire mu mutwe Yes murambabariya cyane nkunda gutwenga kandi ndi kumwe n'umuntu nyimba natumiye mba nifuza nyene kwa neza igakomererwa neza fresh sana uri fier no kubura umurundi ko mwana wambaye akana ku kuboko ndi fier cyane kubura umurundi kazi ndishimiye kuba umurundi kazi
nta rundi rurimi Dodo avuga atari kirundi Mbo izindi ndimi rimwe ndazivuga iyo ndiko mvugana n'umuntu atumva ikirundi mugabo ngerageza kuvuga ikirundi kugira acumve kuki biba kuki biba nyene yes of course ni filme kuki biba ica kuri Gateka Films novuga yuko ni imwe muri channel za YouTube novuga yuko yabayeho ndabibona Dodo n'umuntu yatanguye akinira abandi Dodo n'umuntu yatanguye afasha abandi Dodo n'umuntu yatanguye akina aca kanota handi ariko kuri no munsi yarakeye YouTube channel yiwe icako filme zitandukanye kuki biba ukiyandika waruzi ahigeze no munsi kwizohagira canke byabaye bitangaza kuri Dodo urakoze kumbaza ico kibazo jewe ncandika kuki biba sinzi kizogera higeze kuko nkina yandika histoire nanditse mvuga ati izocihera muganca mbona abantu barayikunda ntinda nandika na season ya kabiri irahera ubu twe dukore season ya gatatu rero kwimisera nagiye ndaronka yandi byakiye biguma biza sponsor zagiye zirabanyinshi cyane oya histoire umva twagiye turonka ibindi tugenda turashiramwo kugira ibandanye rero gushika no musi ndashima Imana byose twabihawe n'abafana bacu badukurikirana bakaraba ibintu byacu by'ukuri atari bo baduhaye inkomezi ntitwokora rero no musi namba kukibiba irikira duga nambiri kiraja kurundi rugezo ni kubera mwebwe abafana bacu ni kubera mwebwe abakunzi bacu yataba mwebwe ntibiri kiragira higera kandi tutabafise ntaco twokora rero saba n'abatarayiraba nukuri novuga ko bahomvye kuko ibi umuntu atarayiraba umenga yarahomvye gose uti yarahomvye gose utararaba filme bista kukibiba ica kuri Gateka Films andika Gateka mu kirundi naho kwandika Gateka ndibaza turaza kumutora kubera ko ni filme iri kwirarabwa benshi barakunda gutangura no mugabo wacu ragoye of course numugogoye cyane kandi urimo ama challenge atandukanye hari habaza ariko mu nyuma kabiheba bagaheba kazi bakavuga ati ntacyo turiko turaronka mbega Dodo twitege ko vuba ashobora guheba kano kazi ka filme canke tubandanye tuvuga ati bandanya ibintu bizagenda neza nyene uko vyifuza mu vyifuzo vyanje canke mu vyo nkora nsengera sinifuza guhagarika zimwe muri message utanga muri filme abo zimaze gushikira zikagira ico zihinde mu buzima bwabo ku buryo babonye Dodo ahaciye bavuga ati Dodo warakinye filme yanyigishije kandi yarampinde kugera kuri no mwanya cyane gose bariho ari sure uno munsi hari abantu benshi babaye abagenzi babaye inshuti kubera filme hari abantu benshi filme zagiye zirubaka imitima hari uwo waravye filme ikamukuraho yarari kamushikana handi hantu hari wisanze ari mu vyo nawe nyene adatahura mugabo agiye arakurikirana filme zanje agenda arakuramwo message imwe hamaritorera ikibanza ciwe apare yo kuronka ngo abakunzi muri filme n'abansi ngo ntiwobabura mbo ntawigera aronka abakunzi gusa yifise abagenzi abansi nabo baba benshi ahubwo gusumba abagenzi kuko ikintu Imana yaduhishije no kumenya umutima w'umuntu kuko hari abo twitangwa n'abagenzi ariko aribo bansi bacu rero mugabo ubugenzi umuntu arabucrea ku muntu ariko umwansi nawe arizana bivanye nuko tubikora neza bivanye nuko tuba dusa neza tugatangura gutagata agatentire mu mutwe tugatangura kwibaza ati kuki biba nitubura n'abantu ngo badukunda ugasanga badukunze tutazi niyo bivuye hajya we biragushikira none nkunda ndagukunda ariko urukundo ndagukunda nuko turi inshuti tubanye fresh hari izindi nkundu usanga zitandukanye basanga urukundo nyene rwa vrai hamwe umuntu agukubita nka voice zitanu atani muramu jena n'abandi ko bankunda kujya unkunda urukundo nyene rujya ahanye rumwe nyene ko kuvuga ati jewe n'umushiri wanje Dodo ndamukunda je twobana mu nzu kubera ko mama yisoneye ahagaze neza akunda akazi none wamenye ko ndumumama yisoneye kubera filme oya hari umuntu mubona dire ukamubona vre mukuntu yambara Dodo ni kimama cyiza of course birashikira cyo mubere abo mfise n'abagenzi bisanzwe ariko abavyifuza bo ntibobura Dodo sa neza ucibibatse biko baca bavuga
of course kuno munsi kuko ibiba ni filme no bwo ari kurigisha benshi batandukanye Murambabara twatangwe kwanza ku mwuga wiyo wa filme ibindi turaza kubiza ko mu nyuma kuno munsi nabonye cover narabutswe cover ya filme igirije ahagaragara bimeze gute yoyo ni filme no bwo ko nabonyemo Chris no bwo yuko numwe mu bantu bubatse izina muri Ihuriro TV na cyane muri Bisangamani kuno munsi agira story film ari kumwe na Dodo ni full movie na part 1 na part 2 ni full movie bimeze gute hari cyo tubwira kuri iyo sinema na cyane ku bakunzi bawe abantu tugukunda bo ni filme igira ije hanze bidatevye izosohoka kwa mbere kandi izo biryoshe cyane izigisha abantu bazokuramwa message nziza cyane nukuri umuntu atazoyira bazobahomvye nukuri abantu abafana banje ndabasavye mwese muze muyirabe kuko ndisuri ko umuntu wese ni afata umwanya akayiraba ntazayirabe igice azayirabe yose izomwigisha azokuramwo ikindi kintu nibaza ko izomwubaka ukundi gushasha guhura kwawe na Chris byari bimeze gute nta kanoti kenshi yagusabye canke ari kugufasha nyene nk'umuvandimwe nibaza ico ko ari kiyaga canje na Chris baravyumvikanye biragenda neza Dodo bakunda kuvuga ngo ikayirabura nguryosha amata none wowe kutirabura nta mata uryosha none je ndi inka oya umuntu mbo imigani ya kera barayica baciye ku bikoko ku bindi bitandukanye mu gasanga bariko baravuga twebwe tuvuge ko mugana atari wowe kuba ufise inzobe nta na kimwe amata araryosha ameze neza ntavuze yes of course aratubwiye ati filme igirije ahagaragara hajya izo bayitwa gute iyi filme ubusoro ushira agaragara izo bayitwa gute oya je ndabizi ariko abantu badukurikirana nta mwanya bafise wo kuja kuraba ijya kavu usanga bariko bikora ari mu Barabu usanga bari mu bindi bariko barakora babifuza kumenya ati filme yitwa gute kugira babe barabimenya filme yanje izo bayitwa umutima wirabura hari wa John bisigaye muzo biraba muri filme igituma yitwa gutyo bazobiraba muri filme wirabuye no wa Dodo canke no wa Chris navyonse ariko we nibaza kibibano wowe ari wowe ufise wiraba ko no shora kugira inzobe nkiyo ucugira n'umutima w'inzo kumbeshera yes of course urumva ko ari umutima wirabura nindi sinema igira isohoke kuko ibiba yaraturyoheye turanayiravye hari ni filme wigeze kugira ntuzenya lancement officiel kuri City Hill Hotel hagiye nayo yitwa gute unyibukije yitwa ibihe kuki biba umutima wirabura tuzobona n'umutima wera n'uwa John peut-être yes of course muri filme turakora kugira dushobore gutera imbere Dodo asigaye iki kugira tubone Dodo ariko arasinya amakontra n'amakampani atandukanye Imana hari uwo bamaze kugushikira akagupropose nka Dodo akavuga ati nta kuntu twakorana kano kantu gashinyuka ba mu brand ambassador mbo hari haba amaze kundondera ariko usanga tutariko turahuza kuri bicanke biriya yego ngo abigeme ngo dufise inzobe twambara impenerese kubera ko ngo twotera mutiyaje mu baraba namato asumi sinabizi cyangwa bivuze ko bona ntambaye kubera ufise inzobe naho wo kwambara impenerese niko baziyita ntavyo nzi hariho uzambara kubera ari vyakunda cha wibaza rero uyambaye gacuca hajya ku mabisi nari byo nkunda ariko wotera mutiyaje mu baraba oya uribaza kutoyitera usuko onye nibisanzwe hajya uwirabura n'ufise inzobe bose bambaye impenereza bakarengana hajya nwibaze ko uwirabura yero nk'abafana tujya afise inzobe bya bindi ati nka yirabura yigosha amata okay kubiri kose no musi tuko turakina amafilme kugira dushobore kuronka ico rirenza na cyane cyane ko mu Burundi no bwa yuko views na amafaranga ziduha views nta kanoti ziduha views nta nzu ziturihira ni zitwongereza umutaye mu byo tuba dukora tuba twifuza yuko mugira ico mukoze ndashaka ubusabe nka butatu ushobora gusaba abakozi bawe hari byinshi uba wifuza kandi hari byinshi utobandikira inbox si ngombwa abantu bose bandikira inbox ariko hari ubusabwe uba wifuza gusaba abakozi ba Star TV nk'icyo bagufasha ko musupport je ivyo ndabasaba sinabibasabira imbere ya kamera
abakunzi bawe nakubwiye ntibo biwanje uwumva nkunda yifuza kumbaza ico no musaba azonyandikira inbox ndakimubarira ndamubwire ivyo nifuza kandi natogwa kanoti bivanye n'ivyashara vyawe byo kwambika bigeme n'abahungu ndetse barimo nibaza ko yo gushora akakurengereza ko n'ibihumbi 10 byo bari vyiza gusuma nubwo tubindengereza akaza kunshorera uwo munsi umwana wanje arafungura kubera ujya mu kandi polisi hano umwana yaramaze imisagwaye agashiri kanje zakarinzi Zombaye umushugadadi kusigavuga imvugo y'abanyarwanda niko imaze y'imisi iyo misi mike imazeyo mva ndakubwire kuvuga indimi zose umuntu wese arabifitiye uruhusha sivyo kuvuga indimi zose umuntu wese arabifitiye uruhusha kubera ko abantu baba batubwira ati tumenye indimi zose oya baravuga yuko abarundi benshi ngo bashitse mu Rwanda baca bahindura imvugo sindamenye siguhindura imvugo urumva usanga byitayemo uvyisanga kujya kuntu usanga nyine uvuga ikirundi ugiye mu Rwanda ukaruka kandi bica bishaka kumera cyo kimwe rana nkuje ndiko ndabivuga sishobora kumva ko ari byo ndiko ndanavuga peut-être wowe wanyumvirije cyane mbwa nashyizemo udufaransa ntugeze mbwira ati kusigaye vuga ifaransa bandi fanzi ariyo wahora turimije kubona dodagiye oya je nagiye gisiranje ngaruka gisiranje sinkunda kwiyararaza akora akazi yamanyigendera tizere ko dodo tugiye kumubona ariko arakora amafikiringi n'abandi bantu atarabarundi Tanzania Rwanda Uganda n'ahandi atandukanye katubisengere bizogenda neza mu gihugu cy'u Burundi urafise abantu mutofa mukinanye filme naho bogwa kontra abantu naho bogwa kontra uvuga ati aba ndushobora gukinana bivanye n'imitima mibi bivanye nuko bafata like cisi ndaba umutima mubi ndavuga tugiye dukana ico gikorwa we namba ufise umutima mubi biba bigusha mu gihe twaganiriye tugahuza vyo umutima mubi wawe biragusha je ndakora ico ntegezwa gukora hamuhigiye okay muri filme ari challenge nyinshi zitandukanye ndetse urukundo twama tuvuga muri filme ubona gwaraje canke n'ururaza je ko naheruka ataruhari woduha makuru je komeruka kuva ikigarata vyonzira nibaza ko ivyo usanga ari ku muntu umwe wese je nk'ubu kubera je nta muntu twankana rero mu gihe atamuntu twankana aba bafise ivyo bapfa nibo baba babitse nk'ubu je sinavuga ngo nta rukundo ruhari kuko ntawe twankana Dodo aramaze gukinana na ABEL wayo Dodo aramaze gukinana na ORNELLA okay amwe makuru novuga ariko arasirikira ariko aravugwa cyane benshi baragerageza kuvuga ati Dodo yoba yarahari ariko icyambere cyo ngira mvuge ORNELLA na ABEL wayo aho benshi bariko baragerageza kuvuga yuko bari mu rukundo ndetse na sometimes biba biraba ndetse ko bari n'ivyabaye nyine bijya nyene Dodahari nyene kubera ko mwabari ko bashutinga film naho kabuhari ugasanga nyene harabaye ivyahari ya nyene atabavyiteze nyene ugasanga nyene vyabaye vya vrai ayo makuru yaduha ko na stati zimwe zimaze iminsi zitwereka byinshi bitandukanye usanga ayo makuru je atayufise kuba urabona kujya kuntu umuntu ashobora gukina aryamanye n'umugore mu gitanda tuba tubona nyene ko atari ivyo kubera ko bariko baratwigisha ati Dodo yarahari bariko barabikora ABEL na ORNELLA na matwa dusumira ariko dushaka bariko bakora iki bijya nyene ibi n'umuntu yari mu gitanda n'umwigeme bariko barakina ugasanga nyene vyabaye nyavyo bigatuma hazi cuka kitari ciza namwe mu makuru twari dufise byabaye ngombwa ko ndabibaza wowe kugira ushobore kuduhumuca icuka ni ciza we hagati y'abasineaste abandi jewe ndamahoro kandi nabo nyene nta kibazo bafitanye umeze neza cyane gateka ameze fresh yes akabuyi barakanywa nuwo gatanga ngaho kuri Star TV akazanye wo kakira muraza kumbabarira nkunda gutwenga cyane ariko none tusaba akabuyi vure nakabuyi karakenewe ko mwana urazi ko umuntu ushobora kumugurira ibiya ukaca umutwara no mu restaurant koko wamuha ibiya yo gushimira cyane kurutwa mutwaye mu restaurant hari umuntu ugurira inzoga akaryohe kagatambuka menga wamuhaye nyine ibintu bya grave nyine mugaje umuhaye isupu uvuga ati respect ikiyeri cyawe utumukigumye ariko kamereza kanyana Nukuri dudageze ku biro bingahe ko tubona wabaye mwishi ntavyonse ariko ijana biraba sinzi
wabaye mwinshi gusa uko nahora hajya guza biroza zimeze gute umusore yumva nyene yo kumva abari mwinshi canke abayonze umuntu wese agira gozi wiwe uwo ari we wese ni twende kugeshe kuri dodo uzanje sivyo mvuze ati umuntu wese bafise gu mu vyafungura umuntu akagira gu mu bantu barifuza kubaja mu rukundo umuntu akagira gu jewe nk'ubuguzanje ndabona n'umuntu akijijwe bahimana neje ko nk'igicyo kutarana yawe nakijijwe nakijijwe aha ubaha imana umuntu akijijwe hama tuyaga tukumva ko ibintu tubiyaga kumwe tubihurizako mugabye kuvuga ngo urumva ngo je ngo nkunda ngo mutipa ameze ukungwa umupoga naho yo bari mugufi muremure ni twende naco bitwaye kubukijijwe gusa akaba nkunda ndagiye gukizwa kugira doda nkunda ushaka gukizwa ari wese kugira nkunda sasa ega gukizwa so kuja mu rusengero ega rero n'abana twebwe hariho n'abantu tutajya mu rusengero hariho n'abatajya mu rusengero bakijijwe ni inyifato yawe aho uba mu kibano bakagushingira intahe Okay, uko biri kose tuba twifuza iterambere mu barundi bacu ndetse n'abarundi kazi tuba twifuza ko dutera imbere wifuza ko filime yawe ushira hagaragara igera hehe n'icyo kintu wosaba abakunzi ba Star TV bari kwaradukana ndetse n'abakunzi ba Dodo Fashion n'icyo kintu wosaba abarundi muri rusange ndetse n'abanyarwanda kuko narabonye ko kuri Star TV ndakwikirwa n'abanyarwanda benshi cyane kandi sharap kuri mwebwe mwese muhurikirana narabiravye muri statistique imana bahezagire nakaye kajambo bashikiriza kuri filime birushira hagaragara na cyane ko wifuza ko igera aho wifuza kugera abakunzi ba Star TV ikintu cya mbere ndabifuriza nuko mwogaragariza urukundo nkuko mwama mugakurikirana ibikorwa byanje mugavyukuri namba nkora ibintu byiza ushaka kureba ibintu udakunda najya kugira uje kureba ibintu nuko ubikunda rero namba ibikorwa byanje ubikunda urahawe ikaze uje kuri Gateka Films uragira subscribe kuwa mbere ari Holland hazoja ko film nshasha nuzuba umuhombe uzuyirabe uyirungikire mugenzawe nawe azayihe mugenzi we amagroupe murimo mu gitange twamamaza igikorwa duteze imbere umugenzi ibintu byacu tuze turabipartage tubiha n'abandi muri rwa rukundo uvuze ko abanyarwanda bagukurikirana kandi ni byiza natwe turakurikirana ibikorwa byabo jewe ubwa mbere nahora ndeka kureba filime zacu ugasanga nteramiye kuri filime z'abanyarwanda burya je ntangiye kuza ndaraba filime ziwacu ntanguye gukina uro niho nsigaye numva ndabikunda gose nkumva no guma ndabiraba iby'iwacu sinzi rero nabo numva ko natwe dukunda kuraba iby'iwabo nabo baze bararaba iby'iwacu baze barabipibria babihe n'abandi na cyane ni bagenzi bacu bari mu gikorwa nk'icyo natwe turimo abarundi bararongora hariya n'abanyarwanda bakarongora ino bari mu gikorwa nk'icyo natwe turimo bifuza iterambere natwe twifuza iterambere aho twifuza uno munsi kuba aho turi uno munsi aho twifuza kuzaba turejo rero intuzenya itala yacu tuyigwize isanzare ingabire yacu tureke kuyifurira tuyisohore igikorwa kigere kure Yes, of course, tuba twifuza gutera imbere, tuba twifuza iterambere ni Dodo Fashion aho nubwo ko twamusanze muri kino kibanza asa neza no mama mwiza cyane akwiye gutanga ubutumwa kandi bugashika kandi ibintu bikagenda neza cyane n'umukinyi wa filime wani wacu muri cyo Burundi akwiye gushigikirwa na cyane ko filime kera ntibazikunda na cyane abigeme twababona cyane ariko kuno munsi tuko turabona aba mama abigeme ibintu bigenda neza cyane Dodo hariho no gukina filime no gukinisha abantu bamaze gukina filime no gukinisha abantu bataramenyekana muri filime basi amaraso mashasha Dodo bafise amaraso mashasha amaze kuzana muri filime kandi agakora ivyo yifuza ndetse agashika n'ahantu wovuga ati je Dodo ndakoze ikintu cyiza tuba twifuza amaraso mashasha hari benshi bafise impano zitandukanye ariko bigorana yuko tubashira hagaragara Dodo ico gikorwa bamaze kugikora ego cyane ndamaze kuzana abakinyi bashisha muri timu yanje biragoye nyene kumwinjiza ari mushasha ariko
aragenda arabimenyera buke buke kuko izo zose ngo zibika zaramagi rero natwe bwe twatanguye uko nyene twatanguye d'abord tubikunda ama turabisaba baratwinjiza baratwigisha turamenya rero nabo rero bariko bariga kandi benshi bariko barabishobora Okay, by the way, I'm the energy ndi kumwe na Dodo Fashion Energy. Nibaza yuko jemba ndazifise umwanya wose mbameze fresh twakora n'ikiganiro cya yose. Ariko mu gusozera reka Dodo agire icya avuze ntagasunika rogi. Hari byinshi twakubagije, hari ibyo wabifuza yuko woshobora kutubwira. Turazi ko Dodo Fashion adandaza impuzu zimeze fresh. Icyo turisiri yuko tukizi. Nta kantu wokongera ko nta gashasha waronse ka special. Ibyo umaze kutubwira Dodo Fashion afise muri Dodo Fashion hariho nkeka batari bahazi wavuze Dodo Fashion harimo ashaka kuba ahinjiye umufana mushaje yego of course atazi Dodo Fashion Dodo Fashion no mudama dandaza impuzu nziza cyane abamama bashaka kandi nawe ni mwiza cyane abamama bashaka kwambara neza cyangwa abigeme murahawe ikaze muri Dodo Fashion dukora muri Le Parisien 3e étage numéro 109 hama turagira n'ibintu bya location bigeme bashaka kugira amamanza ama mariage amadote canke abantu nyene bafise amamanza atandukanye turagira location y'imvutano navyo tubikora muri 110 welcome ati karibu cyane ko navuze ni Icongereza mugasi navuze tiko riko wavuze Icongereza wavuze ngo mvuga ikirundi gusa oya wabivanze byose ni byengo nabivanze ubu ni sawa mena sava naye cyashira mu gifaransa cyangwa ikinyarwanda mena sava yego ndagishira mena sava hari kibazo ntakubagije wifuza kwibaza hama wishure hari ikindi kintu cyishaka ko kuvuga abafana banje bamaze igihe bambaza ngo kukibiba igeze kukibiba igeze Nukuri murabizi ko dukundana mwihangane kukibiba ntitwayihagaritse nkuko twayibamenyesheje twarabwiye ko party season ya gatatu igirize rero igikorwa twari tumaze iminsi turiko turakora turiko dukora film hera uburo twayihejeje tugiye twanze dushire ko film hera muwe murayiraba mwese azombwira ico yakuyemwo aho yize ico yizemwo ico yakuyemwo mwese azompa message kuko benshi barafise telefone yanje rero kukibiba nayo izociza mu nyuma muri desomene nibuza ko izocisohoka nayo rero mutwihanganire kukibiba ntitwayibagiye ejo abantu benshi baranyandikiye ntanzi rya cover bambwira ngo yaye ngo dushaka kukibibira hari muhumure turi kukivi twarabwiye ko turiko turakora kandi byose bizogenda neza Okay, reka tubashimire mwese mwariko maradukurikirana ni Dodo Fashion andika gateka films kugira bandanye gukurikirana byinshi bitandukanye mu bikorwa vyiwe agerageza kudushirira hagaragara na cyane cyane yavuze ko ari muri Sanef ibintu bimeze fresh no muri Sandisi bashobora gusanga ibindi bintu Sandisi bavuze mu nibiki Sandisi tugira ibintu bya location location Sandisi Sanef ni ibintu byo kwambara nyene ukabego nyene ukasaneza cyane amasakoshi meza turakaza n'amasakoshi amahereni amabiju amasheneti yo mwizosi amasaha amagrumete byinshi n'amabage Okay, of course my name is the energy Mr. Recorder Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ububeshi, Mr. Home, Mr. Lift, ibyo nibigana bica kuri Star TV. Behind kama kwari kumwe na DODO all the way from Burundi, East Africa, ndetse na Africa ndetse no kwisi yose. Imana ibahezagire mwese mu dukurikirana. Wewe wamaze gukora subscribe Imana iguhezagire cyangwa wamaze gukanda subscribe. Right now ni Kinyarwanda sometime nyene kirajyamo nyene ibintu bikagenda neza cyane. Imana ibahezagire cyane ndetse nabahezagire ibongereza imigisha ndetse ihezagire no kugwa bya misi yose. Bye bye, ciao ciao.